umupira w'amaguru ni uruganda rw'amafaranga menshi ndetse rwakije benshi barubamo. Gusa no umupira w'amaguru udafite abawukina ari abakinnyi bashingirwaho ngo ubashe kuba umukino collective nk'uko tuwita. Amategeko agenga yibajije agateka kazina muntu abuzanya kugurisha amari ku biciro runaka, ariko muri football niho honyine byemewe ku isi. Umuntu ashobora kugurwa ndetse akanagurishwa akajya ku isoko nk'uko tugura inyanya muri butike cyangwa avuga ku gataro. Uyu munsi rero nakunjitse nibwo abakinnyi 10 bahinze amateka y'isoko ryo no kugurishwa kw'abakinnyi. Ku mwanya wa 10 turasanga Gareth Bale ubwo yabaga muri Tottenham Hotspur mu 2013 ajya muri Real Madrid, yaguzwe miliyoni 100 z'amayero. Ku mwanya wa 9 turasanga Paul Pogba ubwo yabaga muri Juventus mu 2016 ajya muri Manchester United, yaguzwe miliyoni 105 z'amayero. Ku mwanya wa 8 turasanga Ousmane Dembele ubwo yabaga muri Dortmund mu 2017 ajya muri FC Barcelona, agurwa miliyoni 105 nawe z'amayero. Ku mwanya wa 7 nk'urutonde rw'abakiri bahenze amateka y'isi turasanga Romelu Lukaku ubwo yabaga muri Inter de Milan ajya muri Chelsea, yaguzwe miliyoni 115 z'amayero. Ku mwanya wa 5 turasanga Jack Grealish mu 2020 ubwo yabaga muri Aston Villa ajya muri Manchester City, yese canagayiko ko umukinnyi uhenze muri Premier League aho yaguzwe miliyoni 117 z'amayero. Ku mwanya wa 5 turasanga Antoine Griezmann ubwo yabaga muri Atletico Madrid ajya muri FC Barcelona mu 2019, yaguzwe miliyoni 120 z'amayero. Ku mwanya wa 4 ku rutonde turasanga Philippe Coutinho nabwo yabaga muri Liverpool mu 2018 ajya muri FC Barcelona, yaguzwe nawe miliyoni 120 z'amayero. Ku mwanya wa 3 turasanga Joao Felix ubwo yabaga muri Benfica ajya muri Atletico Madrid, yaguzwe miliyoni 123 z'amayero. Ku mwanya wa 2 turasanga Kizigenza Kylian Mbappe mu 2017 ubwo yari amaze kwigaragaza muri Monaco ahita abengukwa na PSG imugura miliyoni 145 z'amayero n'inyungu ya miliyoni 35 muri clause ya contrat ye. Ku mwanya wa mbere ku mukinnyi wahenze kurusha abandi mu mateka y'Ruhago ni Neymar Junior dos Santos, waguzwe kaba miliyoni 222 z'amayero ava muri FC Barcelona ajya muri Paris Saint-Germain. Ngo rw'urutonde rero rw'abakinnyi 10 bahenze mu mateka y'Ruhago na transfer, naho njye ndi Shema Jean-Luc. Murakoze.